uyu munsi urivuga ibikorwa bizokorwa ngaha nivyo bifise amajambo mugabo tumenye gusa yuko twifuza Uburundi bwa kaka mu 2040 tugashaka Uburundi buteye imbere mu 2060. Ivyo vyose kugira tubishikeko nuko tuba turabarundi koko, kuko nta munyamahanga azoza kudukorera. Twebwe rero nitwaba dushaka ubwo Burundi bwa kaka, abarundi twese tubanze twiyumve mu karanga kacu, kuko utagira karanga, utagira umuco, ni nkuko ari igiti kitagira imizi gica cuma. None rero uyu munsi ni mwiza ko twerekana imico n'akaranga vy'igihugu cacu. Ko mbona hari urwaruka rwinshi ngaha, n'akaryo ko gusubira kuza tuributsanya bimwe bimwe, cane cane ivyatureze kugira ngo Uburundi butere imbere, kuko kera Uburundi bwari buteye imbere. Abarundi bari bazi kwanurana mu migani. Abavyeyi bacu kera bari bazi kwigisha abana ngo nyamwigenda ko ntari impeshyi, bagaca batangura kugira ikibiri. Aya makoperative ntavutse uno munsi. Nitwaba dushaka gutera imbere, tugaruke kuri ako karaga ka kera, nyamwigenda ko ntari impeshyi. Twese tuje hamwe, dukorere hamwe mu makoperative, mu mashirahamwe, dukusanye ikivi, kuko umutwe umwe ntiwigira inama kandi bubiri buvurana ubupfu. Nico gituma ubu hageze yuko tuza turakurikira iryo ry'abakera. Baravuga kandi ngo akanyoni kadakurutse ntikamenya iyo bweze, bakongera bakavuga bati ukura utabaza ugasaza utamenye. Ivyo bitwibutsa yuko dutegerezwa kwama turiko turiga, tukagira ubushakashatsi. Ivyo utazi uratembera ukabimenya, ukaja kuvyigira ku bandi. Uno munsi abagiye hanze baja guherayo, mugabo kera ntikwari uko. Bagiye bagiye gusuma ubwenge, kuraba abandi ico babarusha, ubwo bwenge bakabugarukana, canke ivyo basumye bagatahana iwabo. Tubimenye rero yuko ugiye bavuze ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, ubu ugiye kuraba ico bakurusha kugira ngo uze ugikora iwawe. Gusaza utabaza, ukura utabaza ugasaza utamenye. Tugume twigishanya twese, umwe ico atazi akibaza uwundi, nta kwigira kabizi, nta umenya vyose. Nico gituma twese twoza turahanahana ivyiyumviro. Erega mu mico y'ikirundi ntibigisha gusa ugwaruka abana, barigisha n'abandi kuba indongozi z'abandi. Baravuga bati igifu ntigifundikira ikindi. None wowe uri indongozi y'igifu, hanyuma ukarongora abandi, ngo impumyi ntirongora iyindi. Indongozi ngaha zisabwa yuko zitegereza kuba zikanura kurusha abo zirongoye, kugira ngo babarongore bafise iyo babajana. Nk'ubu twaramaze kubona imbono y'akazoza Uburundi buri mu 2040, turabona Uburundi. None ubu indongozi ziriko zereka bene gihugu ingene boshikayo. Wewe woshikayo gute? Umwe wese yumvire mu mwaka wa 2040 azoba ameze gute? Ko twamaze kuvuga ko ari igihugu kizoba cifise, wewe uzoba wifise. Mu minsi heze nakumye ndabahimiriza nti umwe wese ategerezwa kurondera ikimubesha ashoboye gufungura, ntirongera ronke mu dufaranga twomusahiriza mu buzima bwiwe. Ndiko ndabigisha ubworozi bw'urukwavu, abantu benshi barabitwenze mugabo bamaze kubitungiramwo ni benshi. Hariho umuhinga aheruka kuza mu Burundi, n'ubu namwakiriye mu gitondo, niwe yambwiye neza yuko utanguje inkwavu 5 mu mwaka ushobora kuba ufise miliyoni 5 z'amahera. Ivyo rero abantu ntibabizi.
reka tuze turigishanya, kuko namusavye yuko anyigishiriza urwaruka cane cane rwoko rukibasha. Nimwiyumvire ambwira yuko iyororero ry'iwanje yasanze rishobora kuzoza riraronka inkwavu 2,000 mu kwezi, mwumva amahera angana. Tuze turigishanya kugira ngo twese turonke ikiduteza imbere. Iyo wateye imbere gari ukubereka abandi ingene bashobora gutera imbere. Barigisha kandi indongozi yuko zitokwikunda, zokunda abandi. Nico gituma n'umuvyeyi bariko bamukeza ariko avuga ngo avyare benshi, bavuga ngo hakurira ku rutaro urire ku rutoki. No kuvuga yuko si vya bintu ngo ndabwibanze. Mugabo abagabo b'ibigaba baca bavuga ngo umugabo w'ikitazi basigariza umwana atahazi. Uwo mugani ngira ngo niwo abantu bamwe bamwe b'indongozi baraba. Amazi abaye make gw'imfizi. Ayo migani tuyihebe ni migani y'ubu kugira ngo abantu bige kuryajyanya. Uno munsi tuvuga tuti hakurira ku rutabire ku rutoki, no kuvuga uri ndongozi uhera ku burongoye. Bakavuga bati indero y'umwana iva hasi. Intumbero y'irihayanwa no kwigisha. Cyane cyane ndanezerewe kubona urwaruka rwaje ngaha ari rwinshi. Indero y'umwana iva hasi, iva ku ziko. Abavyeyi babimenye bigisha abana. Ndavyibuka kera abavyeyi twicaye haziko baratwigisha bati nta mwana yibaraguza, nta mwana avuga ivyo yariye. Bakigisha no kurya mu rufasoni yuko kizira kuganyaguza, atawuvuga n'indya mu kanwa. Ivyo vyose vyari ivyigwa bigisha haziko. Indero y'umwana rero agacakura afise indero nziza. None nk'ubu murazi igituma bavuga bati kirazira ko umwana avuga ivyo bafunguye iwabo, agiye aribaraguza vyaratuma injyane mu muryango. Umwana agaca avuga ngo twe twarariye inyama n'abandi barariye ibijumbu. Umwana agaca ashika abwira abavyeyi ngo natwe nimuduhe inyama, ngo no kwa bana kabariye inyama. Hama abavyeyi bagatangura gucanamwo. Nico gituma cazira ko umwana yibaraguza avuga ivyo yafunguye. None rero intumbero y'irihayanwa ni intumbero yo kugira ngo twigishane. Dufise intumbero yuko twerekana no guha agaciro itunga kama ryaranze basokuru. Basokuru bari bazi gukora. Bamwe bamwe baduca imbere, namye mvuga mico ntabonye n'umuvuba. Umuvuba ni ihinguriro ryahingura amacumu n'imiheto, babihingura mu butare bwacu. Aha hariho urwaruka rutazi icitwa ikirimyo. Ikirimyo nico cabaza ubwato, kikabaza ingoma, kikabaza amasekuru. Mugabo cacugwa n'abacuzi mu butare bwacu. Kandi baramenya yuko bazogana bakagira ubwato. Imangu hariho abana batazi imangu ico arico. Imangu niyo yakora izo mpuzu z'igiti mubona. Mu Burundi twari dufise Afritextile. Dushingiye ku mico ya kera rero, tugarukana ubwo bwenge tugasubira gukora kugira ngo dutere imbere. Irihanishwa rero ririha agaciro iryo tunga kama ryaranze basokuru. No kumenyekanisha kandi imigwi ndagakaraga kugira ngo biyumve yuko iyo mpano batatoranye akaranda. Batoranye impano nziza kuguma bigisha icaranze Uburundi. Irihanishwa kandi rizokwigisha mu kumenya imico yacu, imico yaranze Uburundi. Twongere rero twibutsanye n'ibanga ry'igihugu. Nta gihugu kitagira ibanga. Aha muri mwese babaza ati mbega ibanga ry'igihugu c'Uburundi ni irihe? Nagira ndabwire, ibanga rya mbere ryatunze Uburundi ni ukubera Imana yamye ifise ikibanza gikomeye mu migenzo y'ikirundi. Abarundi bari bazi ko ariho rurema itanga inka n'ibibondo. Bari bazi ko atariho biremera umuntu. Imana nayo imaze kwimenya iraguhezagira, ikongera ikaguha n'ubwenge bwo gutera imbere.
Uburundi kandi ibanga ry'Uburundi n'ingene Uburundi bwarongorwa. Uburundi umurongozi yari umuvyeyi, nico gituma umwami w'Uburundi bamwita Sebarundi. Ako n'akaranga n'ibanga ry'igihugu ryigisha indongozi z'ubu kuba abavyeyi. Irindi banga ry'Uburundi bwari ubumwe bwaranga Abarundi. Jewe nkiri muto nahora mbona ba data wacu bene abo na basogokuru bama bateramira hamwe bagasangirira hamwe ku mbuga. Umwe ahishije ararika urwagwa rw'umuryango kandi wasanga ariko rwagwa ruryoshe. Nico gituma bavuga ngo akanywa ababo abandi bagiye. Ibyo byose nibanga ry'igihugu c'Uburundi. Gufatana mu nda ryari banga ry'igihugu c'Uburundi kuva kera na rindi. Nta muntu yiyubakana inzu, bose baca bakoranira hamwe bakayubaka. Ndashima ko karanga ntikaraherengetera mu gihugu cyacu kuko n'ubu turamaze kubibona ko atawiyubakana inzu. Utanguye kubaka bakubwira ngo kutambwiye ngo nafise agafuko k'isima. Karya n'akaranga gakomeye cyane wo gufatana mu nda. Irindi banga ry'Uburundi yari ibikorwa. Abarundi barakunda ibikorwa cyane, ntibashobora kuryama badakoze igikorwa. Ndetse niyo hageze yuko umuhungu bamukwera umugeni barondera umukobwa w'umukozi bavuga ngo arashikura umushike. Abarundi bari abakozi. Uno munsi kirazira ko rero ko turera ibinembwe tuje kuri ako karanga karanze Abarundi ariko katumye igihugu cyacu cubakwa. Irihayanisha kandi rizokwigisha abubu kwiyumvira ico bateza imbere. Umwe wese aza ariyumvira ico muteza imbere. Harya abazanye n'ivyo bahinguye kandi umwe wese harya arazi ico akuramwo. Dutangure gukunda ivyacu. Aha ntirabuze muri mwebwe abasigaye barira umutsima kw'isahani kandi kera umutsima waribwa mu cibo. Ntuzero mwovuga yuko umutsima uryoshe uririwe kw'isahani kurusha uririwe mu cibo. Dukunda ivy'iwacu, twambara ivy'iwacu, dukoresha ivy'iwacu, tubikunde. Ndabashimiye ko mwaje kwerekana ivyo mwihinguriye kuko ibi nyene nivyo bizotuma vyerekana Uburundi carico. Ushoye ikintu akavuga ati iki ni ic'Uburundi, iki ndazi ko ari ic'Uburundi. Igiseke c'Uburundi ntigisa n'ibindi biseke. Akantu umwe wese akora igituma babona bati iki nico kiranga Uburundi. None rero ndabakengurukiye cyane ko mwaritabiriye iri hayanishwa, cyane cyane mwebwe ndongozi mwaje gufata mu mugongo imigwi ndangakaranga. Uburundi bwose bukoraniye ngaha, none turakengurutse ko mwaje kubafata mu mugongo ngaha. Nabo niho bagira ingoga zo kubandanya bateza imbere imico n'akaranga by'Uburundi. None rero kuri uyu munsi, kuri iyi saha, nduguruye icese ihayanishwa ry'imico n'akaranga byaranze igihugu cyacu. Imana ibahezagire mwese, murakoze.